cyane ego iryo jambo yarishikije mu nama nshingamateka twarabyumvise kandi twebwe nk'abakozi b'Imana ryadushimishije gose kuko rijambo rijanye n'ico Bibiliya ijambo ry'Imana rivuga kuko ijambo ry'Imana ririhaniza cyane ico kizaje cyo kiba mu bantu. Rero nk'umukuru w'igihugu cyane igihugu cy'u Burundi cyashize Imana imbere kugeza aho Imana bayishira mu bwizwa shingiro no kuvuga umukuru w'igihugu cyacu Burundi yabaye umwizigirwa ku Mana no ku mategeko agenga igihugu arongoye kuvyemeza rero ko bari kugarariza Imana hanyuma bakaba no kugarariza ibwizwa shingiro twashize imbere kuko Imana ivyemera. Hama nk'umukozi w'Imana munyemereye hariho ijambo no kwishimikiza tubona hari aye mu gitabo c'Abalewi mu gice ca 18 umurongo no wa 22 aho oye harashobora kuba ijambo rivuga ngo ntihaze hagire umugabo yenda uwundi mugabo bwa mugore nikizira. Hanyuma uci uja mu gice ca 23 20 ku gice ca 13 hoho ico caha gihanishwa igihano cyo gupfa kandi Imana bitegetse niko Bibiliya ivuga. Urumva rero havuga ngo umugabo yenze uwundi mugabo bwa mugore bompi bazoba bakoze ikizira ntibaze babure kwicwa amaraso yabo nibo azokora. Hari hanje usoma rero muri Bibiliya inshuro nyinshi ntitwahadondagura hose mugabo ngombye kubereka yuko ijambo mukuru w'igihugu yashikirije ni ijambo Bibiliya yemeza yuko yavuze ukuri kandi nka twebwe twaramushikiye cyane kuko ni icago. Hanyuma ugiye kuraba ico jambo ry'Imana rivuga ico ni ikintu kwegera umuvumo kujya bivuze igihugu giyakwengera umuvumo ihanga. Rero umwami cyangwa umuntu wese ari kurongora igihugu ahamagarirwa kucirukana no kuciyamiriza kuko tugomba tubibona hariya mu gitabo c'abami muri Bibiliya nyene abami bose biyamirije ko abagabo barongorana cyangwa abagore barongorana kwabo Imana aragaruka avuga ngo umwami yakoze ibikuba mbona ko ari vyiza. Twero nibaza yuko twomushigikira abakozi b'Imana turi nyuma yiwe kuri iryo jambo cyane yuko yashigije ijambo akagororokera Imana akemeza ukuri nkuko Bibiliya kuvuga hanyuma agashira mu ngiro amategeko y'igihugu kuko burya Imana yashizwe imbere mu bwizwa shingiro. Imana ifise ivyo yanka ivyo n'ivyo ikunda ntawoja hakurya y'ivyo rero Imana ishaka. Rero ijambo yashikije nk'abakozi b'Imana twararyumvise kandi twarikengurutse cyane kandi turiteguye kurishimikirako no kumushigikira icosabwa cyose kugira ngo ico cago ako kabi uwo muvumo ntuze ku gihugu cacu na mwari igihugu cacu cyo kirakaka. Ubona yuko Imana iri kiragiha ikiganza ciza mu makungu nta kindi biva ko nuko dufise indongozi yubaha Imana ikagororokera ubutumwa bw'Imana. Rero twe twarishimye twarikengurutse nakomere ku muheto turi kumwe.